bati beni kagahugu oya sagahugu igihugu cifashe ubumwe n'ibikorwa n'amajambere. Go korosha kino kiyago kirana n'abantu badasanzwe abatumire mbere biteka rikomeye cyane mvuge mbere wo ku rugero rw'umukuru w'igihugu. Tugiye kuyaga rero kuvyerekeye imbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi. Burundi bwifashe mu bihumbi 2040 buteye imbere mu bihumbi 2060. Abo tugiye kubiyaga nabo sabandi hari Sebarundi kizigenza w'ihanga ry'abarundi General Major Varisito Ndayishimiye ngire ko ndanamuramutsa. Mwaramutse Sebarundi? Ndakuramukije Jerome, ndamutsa n'abandi bose bariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Ndamutse kandi President Sylvestre Ntibantunganya nawe yahoze aramutswa ihanga ry'abarundi. Mwaramutse President? Mwaramutse neza kandi mu nkundire nanje ndamutse nyine icubahiro. Ndamushimira yuko yatubiye ngaha ku kirimbiwe. Ndamutse n'abandi bose turi kumwe ngaha. Ndayizeye Domitian nawe nyene yarongoye kino gihugu. Ndamutse rero n'abarundi canke n'abandi bose baza kutwumviriza. Murakoze cyane. Ndamutse kandi President Domitian Ndayizeye nawe nyene yahoze aramutswa ihanga ry'abarundi. Mwaramutse President? Mwaramutse neza Jerome. Nanje mu nkundire ndamutse nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu yatumiye muri kino kiganiro n'umuvandimwe wanje Sylvestre n'abariko baradukurikira. Niteka ryiza ryo kubaturiza turaganira igihugu cacu. Murakoze cyane. Kino kiyago ntewe iteka ryo korosha gihagarariwe na Gatoni Rosine Girene. Hanyuma ndamutse kandi mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiyago nabo bose bariko baragisamiriza mu maradiyo n'imbonesha kure bitandukanye, zaba izo mu buhinga kangurukana bumenyi canke izisanzwe. Mwese mugiraho muba mubahwe. Reka rero tuduge kuri kino kiyago. Kumbure Sebarundi mu gutangura ndabaramukije ngeze kuri Ntibantunganya nkavuga nti President Ntibantunganya, nkagera kuri Domitian nkavuga nti President Domitian Ndayizeye. Uri President nta gashari wumva? Nemvira yuko ivyo nta sharire hari koko naje nzokukuruka. Nushaka kugira isharire rero nzi nawe iyo uri kuraja abantu batabona iyo baje nibo bagira ikibazo. Nkajewe ndazi yuko igihe kizohera hanyuma gakukuruka kaja mu buzima nk'ubu bw'abatama nabo barimo. Abarundi bati utazi yaja ntazimira kandi ntacegwa. Uwo nico kimwe n'umuntu gwatagira imbona kazoza. Imbona kazoza Uburundi burayifise. Uburundi bwifashe muri 2040 buteye imbere muri 2060. None nk'umuntu Sebarundi urafise imbona kazoza wewe turetse ivy'igihugu? Utagira imbona kazoza ubusa n'impumyi. Impumyi yo mu muzirikanye cyane cyane simpumyi y'amaso kuko n'impumyi ihumye amaso bugira abona. Rero uri impumyi mu muzirikanye niho taba ugira kazoza. Guha akarero gatoyi jewe imbona kazoza ubwa mbere biva kwishari. Kwishari ryo kubaho kuko avuga uti none jewe Imana yandemeye iki? Yandemye nze mbumukene, yandemye nzo bumuse nzengeri. Ugaca uvuga uti ivyo byose jewe Imana yandemye kugira ngo nzembeho neza. Nikimenya yamenya mu kwirema umuntu yabanje kurema ibizomutunga byose. Mugabe kimuha ubwenge kugira azabihingure. Ndabivuga nti nta Mana yigeze rema inzu, ntiyaremye imodoka, ntiyaremye impuzu, ntiyaremye amahera. Mugabo yaguhaye ubwenge kugira uco bibona. Jewe akararo mpora ndabira kahagufi bugira imbona kazoza ziva kwishari kugira nabivuze. Jewe narigeze kubona ahantu hose ngiye mu buriro hose nsanga ikizinu ari cavuye mu Bufaransa. Ukaza wumva ngo uvuze ngo sauce champignon ugasanga ni champignon de Paris mu Bufaransa. Cyo umunsi umwe
ndavuga none ibizino byo mu kw'ibizino nzi yuko mu Burundi biriho ntidushobora kuvuga ngo ikizino cy'i Burundi natwe kuba kikazonguzunguruka isi cyitwa ikizino cy'i Burundi kubera iryo shari cyane ndavuga nti ngira nkore gushikaho nzobona sho ikizino hanze narataguye kandi bakubwira ko ubu turamaze kukijana hanze barakibona canditse ko ikizino cy'i Burundi urumva yuko kuba imbona kazoza je nari ifise sindayishikako neza kuko ntibiramenyekana ngo abarundi babone bashoye nk'itoni nka 50 z'ibizino hanze niho bazoca bemera rero bati bwawe ndi kugira imbona kazoza ari byiza akora akareroka ahandi je narabonye ngitangwa korera leta naho nyene nagize ishari ko navuze nti umukozi wa leta ahembwa amahera niho munsi nategereye ko gukorera leta ubura umusuku gusa ntavyo ubucangero ntabirimo cyaravuga none nzopfanda umuntu mukene natangura ndakora mu burimwe n'ubworozi ko ni mutahutanguza mutoye ndajamo none munsi je ndakubwira ko jewe atangura ndetse nimwe umpakaje utakama ntangorane jewe fise ubu ndumva yuko nkorera igihugu nk'umusuku kugira ingorane y'umukuru w'igihugu kubera abantu bazi ko ubeshwaho n'ibyicaro nanje wanje nzi yuko iki kibazo cy'umukuru w'igihugu no kugira ndongore ihanga ndarijana Imana yarigeneye no ku Burundi rero cyo nimbona kazoza uvuga uti none rihanga riko ndarijana Imana yarigeneye igihugu yasezeraniye ihanga ry'abarundi niki kimeze gute utaba kucyumvira ugacubwira abarundi rega tugiye aha kandi turajana rero yuko yatujana habona neza ndahabona neza nuko gusa habaho ibigaba iguma bigabikana ndemere ko dufata urugendo ku muvuduko kwiye kandi bavunganye kera imbona kazoza na Amerika kera hari Amerika igihugu zamaho jende ku gihe kimwe bariko tuganira n'umuntu amarambaza ati be ni kuki wewe uguma uvuga uruvuga izi myaka 10 ni gituma ngo ndabivuga nuko itararavuka kandi ari icifuzo umuntu aba afise intumbero yo kugerako akagenda arongera gusa uburyo bwo gushikayo rero buriya uzorabe mu buzima bw'umuntu haba mu buzima bwe bwite canke mu bundi buzima yariko arangura amabanga aha canke hariya atari amabanga mu gihugu gusa n'abanga muzi muri mice y'igihugu usanga agira ati je ndifuza yuko ahandi nomara urugendo rwanje gaha ku isi maze kugera ngaha canke maze kugeza abantu ngaha uzosanga rero buriya igikunda kwica ibintu koko nuko abantu batababona iyo bashaka kuja babone yuko ibumugoye bishobora kumugora we mugabo ejo ingendo arayitanguye abandi bakayibandanya kandi igashika mu muryango birashika n'ahandi hose uri mu gihugu rero nusanga rero igihe cyose umuntu amagira ati yifuza gushikira iki nzoheze ngenda niha uburyo kugira budashikira n'abagiye se Barundi nimba atagashari yumva iyo ndabise president mwebwe ntagashari mu mwumvira mutuye wewe acari ko arakirya jewe iryo jambo kukirya sindaryemera kuko mabi gose cyane kandi kuri ubu no muyica muri iyo by'imbono arimo umuntu akibaza ati agiye mu kibanza bayo bavuga bati nikiribye imbuni baba bakora ki erega harya ikirundi gira ngo tubaza kubivuga ikirundi abantu bacubuko bashaka niba uza kibikiriye ivu sikuvuga yuko bariko barahanura uzogende kugira uko kuri ubu haba ariko arakubwira ati wirinde ico rero ndakubwire ahubwo bari kugira uti mbona ko ari ko bihambaye ko binezeye ku Burundi kubona abarongoye igihugu bicarana no muri amabanga kuko buriya igihugu twagisangiye twese sico umukuru w'igihugu kuko bivuze umukuru w'igihugu nuwo bene igihugu bagenda bashize imbere kugira ngo barongore ejo bundi yaruyu uyu munsi n'uyu nkuko yabivuze ejo basoro kuzubuye tunezera niki cyo kunezera niki nuko ushobora kugira uti ndabona aho nashikije hari n'abandi bariko barakomeza niwe nakubwira mukajagaheza kumenya ico wifuza gushikako hanyuma rero ubonye ikintu ciza
kandi iyo ngendo wari udufise ukagishima ibintu ni cyiza cyane. Anezerewe kubona abarongoye igihugu bicarana n'umukuru w'igihugu tutambaye amakoti. Urazi warampamagaye ejo bundi urambwira uti buze bwabaye amakoti ahubwo nshaka ngo ngiriye neza tutambaye amakoti mugo tuganira ibiragiye mutambaye n'inkima. Erega nivyakenerwa ndazindi tuzazambara mwese migeze w'ikirundi. Nayo twateye mu mirima ntivyari kugenda ukonya. Ariko ntaguciriyemwo bijya vuze ngo kukirya. Je ndibuka 1993 hayi muri imyamamaza iri kwiraba. Hariho muri university umuntu yatanguye vya bindi ngo duhe natwe turye. Ngo duhe natwe turye. Nk'ivyo wumva nabona umengana ibintu umuntu abivuga mu bitebo. Mugabo gihe hariho abantu mu mutwe bazi ko kuja kukirya. Nikimenye yamenya jewe urabona zenda kunda gutebura n'abantu. Hariho umuntu nabona yuko ari umuntu w'incabwenge kandi ashitse muri iyi myaka y'inararibonye. Ndamubona neza. Hanyuma ndamubaza nije nagomubwira. Mbe mupiki asanzwe yoba yarakoreye Burundi mu bitebo gutyo nyene sinabwawe n'umunyamabanga mukuru w'ubugabo acambwira oya ngo sare definitely je ntaco dupfa ngo nibabisa abandi barye umuntu akuze w'incabwenge w'inararibonye mbona neza ndavuga nti umuntu uyu uni yaba yiyumvira uko akavuga ati ico dupfa na sare definitely bariye niba babiserera abandi barye none mwo iki gihugu hari habo rero mu muzirikanye wabo burya bazi bati ntegerezwa naje kuja kurya nsanga rero ndiko ndabiraba igihugu bagifashe nkuko ari intango y'ugwagwa iteretse ahantu umuntu wese avuga ngo wewe umusawe wahejeje vaho nanje soma ntibigera biyumvira yuko ari itunga rusangi none muvuze ngo basome imiliyoni 12 zizoshikirwa ryari urumva rero hari abariko barenganya abandi kuko uri kurasoma nanje ntariko ndasoma none wumva nje mvuga nti vaho rero ni igihugu tuzofata ucubatse hari abameze uko rero mugabo ndanezere ko uyu mutama ntibantunganya siko ameze bityo ntituba turavukanye uko wareze umuntu nyuma akura hanyuma akabikiga batakabuza je duka tutagaha kuri kaminuza ari mvumba hari umwaka wa 1976 hanyuma twagendera mu mabisi ya universite akazi ngo twaririmba igihugu mura ariko twari tugisangiye umuzi twafashe ubutegetsi tuzobamena inda umve niko twaririmba tuje kwijira ngaha muri universite hama wumve rero uje ugakura hari ivyo ingendo hazuka uheze ukaba ngeze gasi kuyora yo kuyoragura bise nka se barundi ngo yicaye gukora igihe ni saziye abantu benshi ntibazi umuntu amererwa neza wahejeje kugwa neza amukagenda guhura na mushasha mutera imvura kuri bitaryoshe abana iyo ndabona naronze kuva ubona gusa barundi baraba abantu bavuze ngo turune visigira yabaye ruhendo ntayo babaye gisubira sino bijya mwari ko muravuga jewe ndabyemera kuko intumbero buri muntu aho ubuzima bwiwe burya niyo ihangiro mbese yiha ibyo bituma uwe nyene ashobora kwitunganya neza kandi biterwa n'ibihe umuntu abagezemo uti kuki yo ndaba n'igihe nari ngiri muto mpunga muri mu 1972 imyaka 19 maze guhunga nkabona yuko kuba koloneli cyangwa umu engineer bipfuye
defi yanje ya mbere yari ukusubira kwiga, defi ya kabiri kwarukuza kugaruka muri iki gihugu kugira ngo abo bantu bambujije kuba umukoroneri kwiga tuzihurira. Yego pe icyo kintu cyangumye mu mutwe kuko nahunze visi shavugira ashaka kwibera umukoroneri nashe rero nigiye ubukoroneri cyangwa uwenjeniyeri. Yego uti vyanka vyakunda baze bakubita isarudi ibintu vy'ibibada Ibyo byabariye n'abyabakintumbaza nashaka kwigira ubukoroneri. Hama rero ngeze mu Bubiligi uwo mwaka ndiga nukuri nari mfise n'ubushobozi bwo kuguma mu Bubiligi ariko byarananiye cangira ntireka negera Uburundi. Urumva ico gihe ihangiro yanje kwari ugutaha mu gihugu cacu kugira ngo nanje nisanzuwe kuko iyo narindi nabona yuko nagumye ndi umunyamahanga nibijya mpora mvuga ndi bajya bavuga ngo bahutu mu Rwanda nakiyagiye c'abahutu twari Nyakarundi. Nta kundi kuntu nashobora kumererwa neza ntari ngaho. ariko uriko uravuga uti namwe umuntu ari mu Bubiligi nkagomba kuza kumererwa neza mu Burundi abarundi buno munsi baba bakumva neza ko kuko urabona kumererwa neza s'amafaranga. mu Bubiligi aza guca avuga ngo mbico kijuje Hariho abantu hariho abampamagaye hariho umuntu yampamagaye yicarana amasaha 4 ariko aranyumvisha yuko ntegerezwa kurongora Umubirigi kazi ntegerezwa kuguma ngaha yuko ibyo ndiko ndishira mu mutwe ndi umusazi. yamukurehereje canke yagira ati sinari umugabo muto burya burya nari mfise bakopine umuyoro ari ndabafise b'Ababirigikazi none rero urumva yabivuga yakubonye yagira ati yambonye ariko n'ubu ndacabisa abagenzi benshi n'ubu ndacabisa abagenzi benshi n'ibikurikirana ariko urumva ihangiro ryanje sete iki gihugu ariko nibyo ubu rero igihe tumaze gushikira kino gihugu kibamwo tugashobora kugarukana demokarasi nk'uko twama turiko turabivuga ubu hari yindi hangiro y'iterambere ari byo byijya mbono ya 2040 ubu rero n'ikindi gihe nico gituma rero ngira nti ihangira umuntu yiha niyo orientation niyo mbono kandi igenda irahinduka uko imyaka igihe kigenda gitera ariko kumbura igihe waramuswe Burundi bwari bufite amerekero ko hari ibintu bya vision 2025 ibyo wari kubigera ko gute nga Jerome atamahoro mu ntambara yari kizimyamwoto ariko na jewe nabaye kizimyamwoto ariko mu bundi buhinga kuko nafatiye aho yarageze urumva nafatiye aho yarageze ibyo yaramaze gukora turabandanya bavuta y'umugabo naye amaraso ariko arameneka woja he ikindi wokora none ntabwo nakazoza mwashinga cyagiye vision 2025 jewe nari mfise ibikorwa ngomba kurangura kandi icyo gikorwa kwari ukuzana Burundi guhagarika intambara gutunganya amatora hanyuma tugashiraho inzego nshasha zivuye mu matora. Icyo gikorwa amaze kukirangiza nagomba guca nkinjura. Ibyo bibazo twahora tubiganira mu nama nshikiranganje ariko haraho twagera tukavuga tuti ibi bizorangurwa na leta izokurikira. Niko byari bimeze. Ariko turetse president bantunganye yatembagajwe. Perezida muri ku butegetsi byagiye bigaragara ko hageze kuhava. Mugomba kugumaho. Yakaruna mekaraciyeho ugasanga. Oya biterwa na buri muntu kuntameze. Kuko abaza kuguhanura ngo gumaho ntibabura kandi baragutaka bakakwereka yuko we udahari igihugu gipfa. Ariko si wewe bavuga bo nyene ugiye nago rero urabugwamo. Ndaguha akarorero koroshe igihe we yaragiye kugenda muri kugira ngo ambise mu kwezi kwa mbere hariho abantu b'Abaporona barampamagaye yego tuja ahantu twari na Afrique du Sud
barambwira ngo urazi ngo ijambo twashaka kukubwira sindabavuga amazina bari batandatu yego kandi bakomakomeye apana bapeti yego bajya nyabo baturabizi nti ati twebwe ati ntitwigeze twiyumvira yuko ashobora kuboneka umuhutu ashobora gutwara akadutankiriza babimbwiye gutyo ati rero ati ndabona yuko wewe ushobora kuzodutwara kandi bigakunda hari mu kwezi kwa mbere hanyuma ndababwira nti rero ibyo muri ko muravuga sivyo ntijewe sinavuye mu ijuru navuye mu bandi nta rero muhagurutse mukagenda mukaraba n'abandi ntimuzotora abantu bameze nkanje cyangwe banduje bararahira abo n'abaporona yego reka rero hagere fin mars bati fin avril buyo yaragenda ati ntibikunda nkuko nabivuze mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2003 nene ho nahura nabo bantu barambwira ati nukuri tumerewe neza urashobora kuzodutwara nta kibazo hageze mu mpera y'ukwezi kwa gatatu agomba kugenda mu kwezi kwa kane guhera ranumva president rampamagaye ngo abaporona bamwe barashaka yuko muganira ntangora jewe nkishira mu mutwe yuko ni president Buyoya yego nkishira mu mutwe yuko bashaka kumbaza yuko ngifise ya mforo cyangwa kumbwira kerekeza cyangwa wabivuyemo bankubita abagabo batatu b'injyamuntu pour kubwira yuko jewe ndi umuhutu nkazofata igihugu igisirikare kitaravangwa yuko nzoca ndabagurisha yuko nzoca ndabamara twahaririye iminsi 3 kugira uburatenyenya rero ntuhava babandi nyene bambwira vya bindi nibo baje kumbwira ivyo ariko ku munsi wa gatatu ndababwira nti jewe nukuri ivyo bintu muri ko muravuga sindavyemera niba mubona yuko mutagomba guhindura ni mureke candagenda mbwira president jewe abantu badungikiye n'abantu babure ntemera n'agatoyi bariko baramfata nabi bantuka sinsubira wari cegera cy'umukuru w'igihugu nari cegera ciwe sinsubira kuvugana nabo Monsieur Vice President jewe kwere nabakurungikiye kugira ngo wumve ingorane ndimwo atariko wihangane gato icyo kibazo ndaza kugitorera inyishu narasubiyeho ndabaganiriza ibi byo kuyayata kunywa kayeri n'ibiki hanyuma apremi ndacara dutumako mu nama twabonaniye aha hepfo niyo bita bede ico gihe arahamagara lo staff ya Frodebu lo staff ya Iprona eta major ngaho yicara aha nicara ngaha n'abandi hariya arababwira yuko hamaze iminsi hari biganiro hagati ya jewe n'aba serukira Iprona yuko twese twamuhaye raporo amaravuga ati ndababwire jewe amasezerano nasinye ndayazi ibwirizwa shingiro ndarizi ndabasavye mutegure kwimika le nouveau président fin du mois d'avril atuboni Domitien Ndayizeye nuko abantu twamaze nk'iminota 5 bose kimya nta wavuga n'ijambo nari ariko rero igituma nabikubwiye ni iki Jerome no kukubwira yuko en fait ben abo bantu uri kuravuga ngo barasaba kubandanya muri rusange hari igihe usanga bituruka ku bandi ariko rero wewe udafise igihagararo nyaco cyo kuvuga ati jewe narafashe yangagement ntegerezwa kuyikurikiza icyo gihe ugwa muri ako kamasho ugasanga igihugu gitaye mu kaga abantu rero bose ntibameze gutyo urabona nk'icyo gihe uyo yarabakuriye ngo ni kugishitse kandi yarambwiye yuko bamugoye jewe igihe nari ndahari abantu barahari babivuze ngeze kuhava na constitution twaramaze kuyitora yaraheze hariho nababandanije bavuga ngo
Ndayizeye arashaka kwituza je narabaraba nkavuga ndi jewe nzobicahe ibwirizwa nshingiro mwararitoye kandi rigaragaza yuko ataburenganzira afise mugabo baba ntibagukikije batimaha mutaha oya ababivuga n'abashaka kwitoza n'abashaka kwitoza sinirwa ndabavuga amazina bama bafise mu mutima wabo yuko vyose nza kubihindura bagiye kuvyemera ngiye kuri radio nkabivuga alors jewe rero nashaka cyatumye subira kwitoza mu 2010 oya bijya n'ibindi bijya n'ibindi bindi hariho imvo zishobora gutuma umuntu abikora ayo bari wahinyanyuye ntibyari urazi yuko nafunzwe muri 2006 sivyo yego hajya narahatswe gupfa yego haya narahatswe gupfa si rimwe si kabiri sirimwe si kabiri ndabifitiye amadetayi wahatse gupfa wishwe 2006 yego nishwe ngandaguwe narahatswe alors hariho ingingo ushobora gufata ufise imvo hari ingingo zikingira nagira ngo wagira wihore numvise imvo oya nihora se domisiyo siyo ngendo yanje yo kwihora kuko iyo mba ushaka kwihora sinari kuja kurabara jawo mu mpimba kandi yari yancira imyaka 13 iyo mba ushaka kwihora sinari kuva mu mpimba ngo nza kuraba president wa republika son excellence feu Petero Nkurunziza mwaje suya rero voir muri presidence turaganira neza kwake son excellence arabizi kuko ari utuntu twaciye dukora twerekeye gufungura White Stone kugira ngo nshobore kudandaza donc narababaye ko napfunzwe ivyo sinobideha ariko hariho ukuntu ushobora kwanaliza ukabona imvu hanyuma ukayiha umwanya ukugira ngo abantu bashobore kubona ukuri aho kuri kandi bene ivyo birafasha kandi rero kuvuga yuko hajya umuntu babona umenga yanse kuva ku butegetsi kenshi abara bamukikije bagomba kwagumamo jewe natanze uburorero bubiri bw'ivyonzi ingene karondere ngaha ingene buyoya byagenze ingene jewe byagenze ivyo abandi ntumbaza kuko barahari kuko nk'aba president batwara imyaka 30 40 ingahe hawovuga kuko ari normal ugatwara kugera imyaka 90 barundi je aho bukera 27 usanga bamukikije batanguye kugira bati uraraba ntuveho cyaye ivyo birashoboka kuko urabona nyene nivyo nakubwira abantu bafise akarangamutima k'ivyicaro avuga ati urya ni ari wahari nzoca ndonka ati akava ntaco nzohanoba